Reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya mwiza tuba tukugezaho amakuru abagezweho habari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye. Muri ka kazi kenshi cyane kandi katoroshye tugomba kugakora uko biba bigomba kugenda kose. Muraza kwihanganira urusaku ruke muri kumva rw'imvura, nta hantu turi hari kubasha kugera imvura, ariko update ije yose tuba tugomba kuyibagezaho tanu kwa tanu. Nkwibutsa gukora subscribe n'umutari wabikora. Tugiye kugaruka ku nkuru ivuga yuko hari abantu babiri barashwe na polisi y'Ubufaransa bageragezaga gusatiraho Perezida Emmanuel Macron yarari guseregurira intsinzi. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti polisi yarashe abantu babiri hafi yaho Perezida Macron yishimiraga intsinzi. Ikomeza igira iti polisi y'Ubufaransa yarashe abantu babiri bari mu modoka bahita bapfa nyuma y'amasaha make Perezida Emmanuel Macron amaze gutorerwa manda ye ya kabiri. Iyo modoka yari mu mujyi wa Paris ku kiraro kimaze igihe kirekire kizwi nka Pont Neuf. Nyuma ya saa sita z'ijoro yanga guhagarara ubwo yari igeze kuri bariyeri y'abapolisi. Ubwo yihutaga isatira abapolisi bahise bayirasaho. Abantu babiri barimo imbere bahita bapfa, naho uwa gatatu arakomereka nk'uko AFP yabitangaje. Abarashwe bari mu modoka ya Volkswagen. Mu birometero bibiri hafi aho niho Perezida Macron yararimo kwishimira intsinzi hamwe n'abantu benshi bari bakoranye nyuma yo guhigika Marine Le Pen. Ntabwo hatangajwe niba icyo gikorwa hari aho gihuriye n'umugambi wo guhungabanya ibyishimo bya nyuma y'amatora. Mukerarugendo ukomoka mu Misiri watangaje ko yitwa El Smak yavuze ko yari hafi yaho byabereye muri White Horse Hotel. Yagize ati numvise amasaha 4 ndebye mbona umugabo urimo kwiruka muri metero 10 cyangwa 15, nyuma mbona aguye hasi. Ikigaragara ntabwo ari we wari utwaye imodoka, yari umugenzi. Hahise hatangizwa iperereza muri icyo kibazo. Aya n'andi makuru hari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye no ku isi hose. Turayahera kuyavugwa muri Ukraine. Presidence ya Ukraine yavuze ko umushikiranganje wa leta zumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin bari Kiev muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rwakozwe n'abategetsi ba Amerika kuva Uburusiya butera Ukraine haraheze amezi abiri. Uru rugendo rw'umushikiranganje Anthony Blinken hamwe na Lloyd Austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu, aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yateshejwe ingo zabo. Umuhanuzi wa Perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich yavuze ko Perezida Volodymyr Zelensky yabonanye n'abo bategetsi babiri ba Amerika ejo ku munsi w'Imana mu gihe igisagara ca Mariupol gisa ni caguye mu minwe y'Uburusiya, kandi mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye ibigwanisho byo gusatira Uburusiya. Uru rugendo rwagizwe ibanga na Amerika kandi ivyaruvugiwemwo gushika ubu ntibiramenyekana. Inyuma y'uru rugendo rwa Blinken na Austin, Perezida Zelensky ategekanya kandi ku munsi wa kane kuzobonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres ategekanya kandi kubonana na Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan i Ankara ku mugwa mukuru wa Turkiya. Kuri uyu munsi wa mbere azobonana kandi na Perezida Putin i Moscow ejo ku munsi wa kabiri. Mu Bufaransa, Perezida Emmanuel Macron yarongeye gutorwa kuzorongora ico gihugu hari ejo ku munsi w'Imana. Yatsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen ku majwi 58 n'ibice 2%. Perezida Macron yahabwa amahirwe yo gutsinda ku majwi 58% kubiyandikije gutora, mu gihe Le Pen nawe yahabwa amajwi 42% mu biharuro byashizwe hagaragara n'amashirahamwe akurikirana ivy'amatora. Perezida Emmanuel Macron abaye umuperezida wa mbere w'Ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka 20 irangiye. Perezida Macron w'imyaka 44 y'amavuko aracafise urugendo muri politike yiwe muri iyi manda ya kabiri atorewe.
ubwo rugendo rugatangurira ku matora y'abashingamateka amurindiriye mu kwezi kwa gatandatu, ahatazi yuko azoronka abashingamateka benshi kugira indoto z'ivyo yifuza kuzohindura mu Faransa zizoshikweko. Ibiharuro ntabanduka by'aya matora vyitezwe kwemezwa neza na neza kuri uyu munsi wa mbere. Mu ijambo ryiwe ryo kwigina iyi ntsinzi yashikirije aho yari ku kibanza c'iratiro ca Tour Eiffel ku mugwa mukuru Paris, Perezida Macron yaremeye ko azotorera umuti ishavu ry'abashigikiye uwo yatsinze, avuga ko iki kiringo gishasha kidakwiye kubandanya nk'igihitiye mu myaka 5 amaze ku butegetsi. Tuve mu makungu tuje ku mugabane wa Afrika. Igisirikare ca Mali gitangaza ko abasirikare bacu 6 baguye mu bitero intagondwa zagavye ku makambi 3, 20 nabo barakomereka. Itangazo ryasohowe n'intwazangabo za Mali rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibibombe arizo mu bisagara vya Sevare, igisagara ca Niono hamwe n'igisagara ca Bafo. Hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse, indege ya kajugujugu ya Mali nayo yarononekaye. Sevare iri mu bisagara vyatewe kandi n'igisagara kiri mu karere kitwa Mopti muri Mali cakoze gifatwa nk'ikirindiro gikuru c'umugwi G5 Sahel wahozemwo ingabo za Burkina Faso, Chad na Mali, Mauritania na Niger zari zagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Nigeria, aho abantu bashika 110 bamaze kumenyekana ko bafuye mu manuko bw'ico gihugu igihe ihinguriro ricukura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu. Igisata kijeje gutabara cavuze ko abo bantu benshi basandavye inyuma yo gukomereka bikomeye. Igipolisi cavuze ko iki kibanza cahiye kiri hagati y'amareta ya Rivers hamwe n'ireta ya Imo acukurwamwo ibitoro. Perezida Buhari yaciye ategeka ibigo bijejwe umutekano n'ibijejwe guperereza kongereza inguvu mu kugara amacukuriro y'ibitoro yose akorera mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Isanganya ry'umuriro ku miringoti y'ibitoro muri Nigeria ryahitanye abantu benshi ryabereye mu gisagara ca Jesse kiri mu manuko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi 1998, aho abafuye ari abanyagihugu barenga 1000. Mu kurangiza, muri Sudani abantu bashika 168 baraye bishwe mu murwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu ntara ya Darfur ya Sudani ejo ku munsi w'Imana. Iyi migwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya Krink mu burengero bwa Darfur nk'uko byavuzwe na Adam Regal, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri Darfur, rikaba ari ishyirahamwe ry'abagira neza ryigenga. Intambara hagati y'abenegihugu muri Darfur yatanguye mu 2003, aho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abapfuye babaye benshi ku mvo z'amatati y'amatongo, amatati hagati y'ibitungwa hamwe n'amatati y'amazi hagati y'amoko agize ako karere.